Allo bakunzi bo kwijob mumeze neza je meze neza nenda bakumbuye cyane bakunzi banje mwebwe mushigikira kwijob ndabahezagiye imana bagiye neza aho muherereye mu byo musanzwe mukora mu buzima bwa misi yose. So karibu rero mu kiganiro kwijob ahandi muze gusanga tari kuri Pam Channel TV televiziyo ndahengesha kubazanira ibi bimeze neza mukeneye mu buzima bwa misi yose. Uno musi rero nabazaniye umujene umunyamwuga ariko abikora neza hano mu gisagara ca Bujumbura asanzwe akora imbabura. Nimbabura zitamenyerewe hano mu gisagara ca Bujumbura. Izo mbabura zikaba zitatswa gusa n'amakara. Mushaka kumenya ngo byatwa niki? Gumana natwe kugira ngo mumenye ibitandukanye byinshi kuvyekeye izo mbabura. Kwijob tuko tayari. Def. Oya geza. Je kwijob uranenza gukora ikintu uri kubihezeje. Nyene turabangene tubigenze. Turabwira uko byagiye biragenda. Okay, uko tayari rero. Tayari. Ndagiye mvuze uko tayari wo cumbi. Ko niteguye. Urakubita. Umunyamuje. Sawa rero. Ego ni bon. Umeze neza. Ego namahoro. Job biragendeka. Ego ni bon. Biraza vraiment. Je shaka banzi kuri Dafa. Mugabo ndashaka ndamukirize ukunze wanje wo kwijob ubwira ko umwidondora. Okay, bakunzi ba Pam Channel TV ndabaramukije cyane. Ego jewe ku mazina abavyeyi bampaye nitwa Iradukunda Delph. Ego nkaba novuga ko ndi umujene entrepreneur ariko akorera mu madomene abiri. Domaine y'ibintu vyerekeye n'amatara electricité hamwe na domaine yerekeye ibintu byo kubaka. Kubaka mvuze kubaka sinubaka amazu ariko nubaka imbabura za kijambere. Ari naco cyatsa nimbabura za kijambere. Ego nimbabura za kijambere. Dafa tutarayinjira ndani dusigurire izi mbabura ingene zikora mbe Dafa izi mbabura nzo hapfu nzo wigiye ku ntebe y'ishure ucuvuga ati kanze kuzikora byari bimeze gute nzo wigiye tubwire. Okay, en fait sinovuga ngo nivyo nigiye nabambeshe kuko nta shuri bigisha kubaka imbabura. Nibaza ko sinzi kwisinzi bandi baza katawari gusa nyene kuva kera namye nibuka mama yarabimbarira n'ubiyo bishitse nko ndiko ndabikora ntibimutangaza. Yarambwiye ko kuva kera nkiri umwana kuva ku myaka 3 nakunda kugira utuntu two kubaka. Rero maze gukura niho natangura kuzandagira twa tuntu nubatse kadushiramo akantu kudutara kudupire kugira gashobore kwaka. Umva za domaine zibiri nazihereye yara 3 ans. Umva ariko nagiye kubidevelopa mu nyuma maze gutahura ingabire yanje. Ingabire yawe. Okay, wiziki. James nize informatique de maintenance. Na informatique ayo mbabura. Winjiye gute muri yo carrière yo kuvuga ati reka ntangura job yo gukora imbabura. Okay, inyuma yo kurangiza amashuri ahanini narize informatique ariko sinovuga ego narayize ndayikunda kuko narakunda ibintu bya informatique kandi narabona umenga birandyohera bikananyorohera ariko maze harageze igihe ntangura nicara ndumva ko hari ikintu nkwiye guterera mu iterambere ry'igihugu. Ndumva ko nkwiye nanje kugira ikintu nkoze gishobora kumfasha kugira kigira akamaro umuntu wese azonyitura. Niho naciye nimvira imbabura yoshobora gukoresha ibintu vyitwa ko abantu bakengera baba bataye kuko umwe yahora akoresha amakara ntabakiyakoresheje kuko yoyo izi mu kuzikoresha urashobora gukoresha bijya biva ku macenga by'amakara. Tukiraho kuri kurihuta uke dushaka rero tubwire izi mbabura rero byace bigenda gute eske byo gufasha umutawungana gute kugira ngo uvuga ati ngiye ntangure gukora uyu mugambi. Okay, jewe igihe novuga natangura kino ciyumviro mu bisanzwe sinovuga ngo nari mfise ngo umutahe ngo unganuko. Umutahe wa mbere nari mfise novuga ko cabaye iciyumviro kuko novuga ko burya rimwe na rimwe kugira umuntu ashike ku ntumbero yihaye canke ikintu wiyumvira birasaba ko uhura n'umuntu
kuko ubuzima bwacu bugizwe n'iki, bugizwe no guhura n'umuntu. Uwo muntu arashobora kutakuzana kuko ntaca kuzana ngo akubwire ngo itafari bariteranya uku, ngo urutsinga barufatanya uku, oya, ariko arashobora kugufasha kwitora akanakurindisha kugira bimwe ukunda ubishitse ku mugambi. Rero nanje uwo muntu twarahuye, novuga ko umugira neza kuri wewe, yambereye, novuga ko ntiyampaye amafaranga, ariko yaranyigishije, yabaye pasteur wanje, ncamba ndatanguye no mugambi. Yego. Reka rero ndumva ushashaye kutubwira ivy'imbabura. Reka rero utusobanurire kwanza izimbabura zitwa gute? Okay, jewe ino projet yanje bwa mbere ngitangura kuyikora, okay, nararavye izina no yita, ndahiga amazina yose ndabura, ariko izina nashoye kunzamwe nayise ko ari amashiga y'igisiga bwenge, kuko nanje ubwi wanje biragusiga ubwenge, byaratswe gutuma mu mutwe nyene numva ko mu mutwe nyene umenga hari akantu nyene normal, kuko bivanye nuko kuntu byantwaye umwanya nabaye mu bihaho namamenetse umutwe, kuko byaransaba kwiyumvira cyane kandi nkiyumvira atawe ndi bubaza, kuko hari ikintu wiyumvira gutegura projet ukaba uhari uwuzi yabikoze ukamubaza, ariko jewe nakoresheje yumva yari jewe n'Imana yanje gusa, sinigeze ndonko, sinari kubona n'uwo mbaza, sinavuga ngo naramutse ko ntawe nabona nashobora kubaza ibyo nsanzwe ibyo. Reka tuje rero kuri ino mbabura y'ibisiga bwenge niko uyita. Okay, kugira ngo rero utangure kuko ndabona irubatse kugira nk'umuntu yo kubaka inzu, yego, nigiki kwanza utangura avaye ko umaze kwanza kubaka imbabura, wowe utangura kurabiki? Okay, jewe kugira umuntu dufate kenshi bivanye nuko nazitanguye ico genda zitangura, sinavuga ko ava naronka abantu bagira ko sinari bwaronke témoignage abashingira intahe, ariko uko imisi yagira hera niko hari uwayibona hana kambaza agaca avuga ati mpa nimero y'uwo muntu, naha tuko turakora niko byagenze, yabajije umuntu aramubwira ati ndafise umuntu akora ibintu bimeze kunuko, tubona guhura nawe. Rero umuntu agishika, umuntu aguhaye akazi arakubwira ati uraza uraba aho uzoyubaka, kuko ntushobora kuza kuyubaka utagira aho yubaka, umva ubufise igikoni, ariko ngaho nko mubibona nta gikoni cyari gihari, oya, aha hari clôture ukunyene. Rero ico je naca nkora ko ari ukuza nkaca nubaka iki hama kome nababwiye ko nsanga nubaka imbabura, ibindi urumva sindabigeramo, yacarondera ubundi mufunda acaza akamwubakira igikoni ciwiwe, ariko ngaha hari vide, ego haragaragara, haragaragara. Hama ikintu ca mbere ngaha tugishika umuntu dabo kubera uba wamaze musanga kugira ino mbabura ishobore kugira, dukoresha ibintu bishika 15. Ibintu bishika 15. Rero ivyo bintu 15 nivyo nca nandika ncangira devi umuntu. Muri ivyo hariho biri mu migwi ibiri. Hariho umugwi wa mbere novuga no kwita ibikoresho vyo kubaka. Ibikoresho vyo kubaka rero nkuko tubimenyereye na matafari, no musenyi, ni sima, ni ivu, na makaro, ayo makaro mubona dukoresha, novuga nabiga vy'amaferabeto, hari ukuntu dushira amaferabeto nibiki. Ikindi naco duca twongerako novuga nk'akabijya ni bino bintu dukora. Murabona nk'iyi inye kwanza aya makaro ni uvyubaka canke mafsani mu bisanzwe jewe ndafise equipe ya equipe wambaye ndafise equipe y'abafundi dukorana, aho umwe wese azarashira akantu kamwe ariko jico nkora igicapo abari jewe. Nije nza n'igicapo kugira dushobore wowe nubereka ingene bubaka. Ego kenshi bakora turi kumwe kugira nshobore kubaha igicapo. Hari ahantu ntashobora biragoye kugira nshobora, nico gituma kenshi mu gutangura ndegeranya ibikoresho byose bikeneye, kuko nzubaye ndashobora gusanga ibintu byononekaye ugasanga ntibigenze neza. Okay, hama rero tubwire rero ni wowe ucuza gushamwa izimbabura? Ego, kuko ngaha kugira uri kurakora ino mbabura hari ibiharuro tugira, kuko ntubipfa gukora uko nyene, kuko murabizi ko kugira umuntu ashobore guha ikintu umuntu by'ukuri uyiravye gutya, ifoke n'umuntu araba basi akaraba apparence, burya abantu ikintu bacanka bivanye n'ukuntu gisa, kuko urashobora gukora ibintu byiza cyane ariko esthétique gusa neza kwavyo bigaca bituma
wa wundi akibonye atagira ishaka ryo kukiraba rero ubwo bivanye esthétique kuba washizemo jewe esthétique novuga ko ndayigira interieur na exterieur mva ndayigira indani ntegeza kugira kuko indani uvyubatse nabi birashobora kurana nkaho uratereka kwisafuriya birashobora iyo shobora kugwamo indani yego bisaba ko uvyubaka ku buryo atakibazo biteye ngaha kwizimbabura ko mbona ari zine aba ari zine nyene canke hari igihuriye canke ukagabanya mu bisanzwe imbabura dushobora gushira ko imbabura kenshi benshi bakunda kugira zibiri abandi bakagira zibiri zine zitandatu kuduka bivana n'umuntu uko imbabura zongerekana niko usanga uburyo buriko buriyongera ndabona ngaha amakara kuri zimbabura mugabo gihe nashika ngaho uri kwijob nabonye ko hondagura haje ndashaka kutubwira zimbabura bigenda gute niryari umuntu akoresha amakara niryari umuntu akoresha umuyaga nkuba Okay, mu bisanzwe nivyo nariko ndabasigurira ino mbabura ikozwe mu buryo bubiri ikozwe nk'imbabura isanzwe kujya kwimbabura tumenyereye ariko naho iba ari imbabura tumenyereye ivyo vy'amatara bitaraza haguma harimo akabijya kuko bivanye na kuno kuntu yubatse hari ukuntu indani ikara ku ruhande rw'amakara uyikoresha ikara rigacamwo ryaheze ntiriguma rikoroka rikiri ryose rikoroka ego rikoroka gitwa ko ryaheze hama ikindi naco uri kurateka urana ko isafuriya urayitereka hejuru ikaronka akayaga no ngaha musi umuyaga uracayo hose bikagenda neza hama ku rundi ruhande rugira kabiri ni ku ruhande navuze ko ku ruhande novuga rw'ivy'amatara rero ico kintu c'amatara ahanini ikintu gica kiza kugufasha kuko twavuze ko nimbabura isanzwe ikora ku makara ariko ku ruhande ayo matari caza gufasha sikindi aza gufasha ku kuntu muri urya mwanya uriko ugomba gucana kuko twavuze ko mu buryo busanzwe ikoresha amakara ariko muri uwo mwanya ivyo vy'amatara iyo umuntu avyongeyemo turagira novuga ko hariya hariho novuga murabona nkariya hariyo adaptateur hariyo novuga nkaga chargeur singene no kit ego gacomeka kuri kura karagabanya umuriro kakira umucanga muke cyane hama kagaca kaza n'urutsinga rwa rutsinga rugaca rumanura rero rumanuye muri interrupteur aho babiriko biraja muri ventilateur iyi rero ventilateur yo ngaha iki ni kigufasha mubisanzwe iyi ventilateur ni ikintu gihuha umuyaga ikigufasha kurungika umuyaga imaze kurungika wa muyaga rero vya bintu bitari gusha bitari kwaka bica vyaka nk'ibiki nk'akaroro nk'incenga z'amakara ibitiritiri ibishishwa ufashe ibishishwa vy'ibitoke n'ivy'ibiraya n'ivy'ibijumbu kabishira ahantu ku zuba izimbabura tukiraho nyene zirashobora kwatwa ibishishwa vy'ibitoke ikintu cyose utariko purvike basi kibe kivuye kunjya ego kunjya ntibibe ivyuma canke ibiki kibe kivuye kunjya ku kintu cyose kiva ko kwijob ha zimbabwe ntizoroshe aha ego urumva rero ivyo rero bica bigufasha iyo ventilateur benshi rero barakunda kugira ikibazo nkuko novuga bugiye uri kuratangura umugambi utegeza kuzana kabijya kiwawe kandi utegeza kuza wishura ibibazo byari bisanzwe bihari rero benshi barakunda kuvuga yuko ngo zitobora amasafuriya rero kuko bivanye nuko kuntu uwo muyaga uwo muriro ubuhari umuriro mu bisanzwe urashobora kugabanya cyangwa ukawongereza bivanye n'ukuntu ubungana ukagabanya umuvuduko wa ventilateur hama ikindi naco cyane nirinda ko nico gituma nca ndayiduza ku buryo isafuriya iteretseko itaza guhura na bya bintu biriko biraka ivyuma birahora ibi biriko washize indani hama ikindi naco hageze ko wongera ko ivyo ari kuracanisha nturaba ngo vyaheze wowe uraba yuko novuga imbabura isafuriya itari kwiraka okay ubishitse umuntu ugasanga nta makara agira ashobora kukwakisha izimbabura hamwe n'ibitiritiri canke n'ibishishwa ego ariko muri uwo mwanya bica bikenera umuyaga nkuba ego kuko mu bisanzwe kenshi umaze kuyikoresha burya amakara uyakoresha mu gihe habaye ikibazo c'amatara ry'amayinita guherana canke iki niyo ari abantu bafise plaque solaire ho turabishira kuri plaque solaire bikagenda neza cyane ho ntusura kugira ikibazo c'amatara oya kandi kindi naco kintu cerekeye umuyaga nkuba itwara umuyaga nkuba muke cyane ku buryo nka 1 kWh mu kwezi ngira nta niyo wakonsoma kuko ni nkaho ucometse telefone iyi adaptateur yayo akanovuga kagabanya karimwo akantu gatuma kagabanya umuyaga nkuba kakawugabanya cyane ku buryo ukoresha umuyaga nkuba muke cyane
nta kibazo na kimwe bitera ku kintu cerekeye umuyaga nkuba. Okay, dafe nukuri vraiment je Zimbabura vraiment nkuko wabivuze ni insigabwenge urumva kandi komera cyane abajene nkamwe muko murakora ibintu byiza muzana ibisubizo muri societe mu gihugu abajene nkaba nibo dukeneye ego tukirahanye ni kuri Zimbabura ibisigabwenge ndashaka kutubwire zimara igihe kingana gute genre zigikora. Okay, mu bisanzwe akazi kose kerekeye igifundi ni ibintu dukora ariko biranagoye hari igihe bigora no kubwira umuntu ati woyifata uku nuku gusa twe dukoze birashika kaba nk'amapane murazi ibintu birashika kagira pane irashobora gupfa akantu ariko ikibazo cyose umuntu agira kujya aduhamagaye tumwitaba aduha akazi ni nako tumwitaba hagize ikibazo kiba nko gupfa wobisigura gute abantu bakuba dukurikirana ipfa gute urumva dufate nka ventilateur birashuka sanga nk'amazi arasesetsemo ayo ariko abaye menshi y'umwanya munini kuko urano ahantu nka urabeshwa amazi akagira ariko iyo bibaye nkamwe ugasanga hari nyine usanga amazi yabaye menshi cyane yego ugasanga abaye menshi cyane ariko ari amazi asanzwe nta kibazo na kimwe bitera hama ibyo bishite nako nka interrupteur n'utuntu tworoshe guhindura udutsinga ndiyaranje nkakoresha insinga zigumye kuko umuntu arazicisha n'indani ku buryo atakibazo bizotera mu nyuma. Okay, nk'ubu nk'iyamazi nk'umuntu ashaka kwicumbira akagari cyangwa agashara kwa amazi yose ashatse icakoresha iyaguyemo indana amazi ariko usanga umuntu yatevye kuza kuraka kwa amazi yabizo gasanga karaseseka nta kibazo biheze bigatera mu gihe yakoresheje umuyaga nkuba. Urumva mu bisanzwe ino Mbabura urabona uri kurimvira umugambi ni byiza ko buyumvira ku bazokoresha kuko je ndi umufundi ndazi umuyaga nkuba ukuntu meze sinshobora kwiyumvira iyo ndiko ndiyumvira ko nkubu nkoze ikintu sindahaguma singuma ngaho nyije ncangenda bisigura yuko mu isanzwe ino Mbabura umuyaga nkuba ikoresha umuyaga nkuba uherera muri prise burya kuva muri prise gushikino ni umuyaga nkuba mukeyi nkujya uca mu rutsinga rwa telefone bigomba kungana ni volte 12 oya naho wofata ngaho hakaza nk'umwana gahondibuye akonona akagira gusa byo kononekara ariko nta kibazo umwana cikucerekeye amagara yo yogira bisigura iki umucangu ucaha ni muke cyane naho wosuka yama cyangwa kagira iki ego karashobora kononekara canke nk'umwana aja gatora inkona agakubita canke yego agashira yashize iri kwiragira uko ifise utubaba twinshi ventilateur hari gihe shaka kavayo nka duke ariko iguma ikora kugira mpindure ni hamwe aba yayishe yose mvuga ati isigaranye basi musi yatubiye. Okay, Dafe ku migambi ufitiye abene gihugu bigukundiye mu myaka 2 canke 3 ubona Dafe ico azoba yazana abene gihugu kizoba kimaze gushikana ahanini novuga ko inyuma y'umwaka umwe ntiyoba n'imyaka 2 inyuma maze gutangura uwo mugambi kuko suwo nkiga oya ndamaze kugira novuga utu experience duto bisigura iki habuze kuko n'ibintu bisaba amafaranga uburyo butari buke birasaba machine ubwo buryo maze kuboneka nibaza ko nzoca ntangura gukora ayo makara hama ayo makara maze kuyatangura kuyakoresha umuntu wari wese azoyakoresha yego azoyakoresha nta kamotera abashaka gushigikira mu byo kurakora. Okay, abagomba kunshigikirana babwira ko imiryango iruguruye barahawe ikaze umugambi je ndawufise ariko umva abantu tugenda twuzuzanya umwe abafise uburyo undi umugambi rero umwe afise uburyo n'ufise umugambi bose barakeneraniye kugira bashobore kuzuzanya nanje urumva umugambi mfise kumbabura novuga ko nta byinshi nkiriko ndiga kuko mu kwezi kw'icumi nzoba nkuje imyaka 3 ndayikora nkora iyo uwo mugambi kandi kindi naco mu bisanzwe ivyo vyubakira abantu bafise amazu amaparcelle yabo ariko hari zine dukora mu vyuma duha abantu bapanze yego yego nazo nyene bazifuza turazikora ukira kutubarira gusa ko ikeneye ziba zikora gute ni bimwe mu bisanzwe. Dafe genda ubwiye abakunzi bo kwijob nk'uwo kwifuza akabona kino kiganiro kuko kiragwa n'abantu benshi Dafe yo muronka gute nimba aka nimero ukavuge abakunzi. Okay, hama kuba bakeneye kwitura ko tubafasha zino service zacu navuga ko botwandikira yaba WhatsApp canke nimero isanzwe canke bakadutelefona kuri nimero
69 28 38 48 79 amajana 766 amajana 633 69 28 38 48 na 79 766 663 murakoze cyane. Reka tubashimire cyane ku byiza muko muratuzanira twebwe abanyagihugu cyangwa abenegihugu byose biravugika. Yego turaka tubashimire Pamu Channel TV, murakoze mukomeze muteye imbere mu byo muko murakora, ndazi ahari shaka harashika, mukomeze muteye imbere mu byo cyane. Namwe turabashimiye cyane kuba mwaduhisemo. Yego sawa, musi mwiza rero, mukomeze mubandanya mukora ijob, katubandanya akazi kabandi nanje mukaya ndagufasha mugabo karibu cyane. Sawa.